ingo n'imiryango. Kaza mu kiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Ikiganiro kirimwo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Ndakora mu kijanye nshuti mugenzi mu kuzana kiganiro ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Uri kumwe na Rudasima Nakiza ndayigutunganiriza. Biganiro cy'uno munsi tubana tuganira na Pasteur Ndayisenga Ezekiel hamwe n'umupfasoni wiwe Iragendanwa Izerte, aho batubwiye ku rugo rufise ivyo rushingiyeko. Uno munsi batubwira ivyerekeye ingene urugo witegurirwa. Reka tubatege yombi. Reka rero twagure iri jambo ryitwa kubaka, kandi twubake twabiteguye. Mbega Pasteur, urugo ugomba kugubaka waruteguye, witegura gute? Murakoze cyane. Urugo kurutegura navuze ko uramanza ugasenga Imana, usenza Imana kugira ngo ikurongore ko yateguye ko muzokubakana. Hanyuma haruhande y'ivyo urategura uburyo nyene bw'uburyo bw'amafaranga, ugategura kurumva ntuzomuzana umuzane mwibarabara, ntuzomuzana mutari bufungure canke mutari bugirene. Ukitegura bwa mbere kugira ngo Imana iguhe umuntu muzoshobora guhuza umufasha wawe nyene nyezina mu buryo bw'amasengesho n'imyiteguro ibera y'ivyo. Hanyuma mu buryo bw'akazi naho ukitegura mu buryo bwo kurondera amafaranga. Sinshatse kuvuga ngo yo kurondera amahera yo gukora amaseremoni ama mariage agezweho ari compliqué, ibintu byinshi cyane, ariko mu buryo bwo gushobora kubungabunga rwa rugo. Ego naho rero uvuga ati ubuntu yo kwitegura mu buryo bwo gusenga kugira ngo Imana imuhe vy'ukuri umuntu bazokubakana bahuza Imana yamuteguriye, hanyuma yitegure mu buryo bwo gukora kugira ngo arondere ibizobeshaho ugo rugo. Ego umugabo ati umaritegura mu mutwe no mu mufuko, akamenya ati ngira mpindura ubuzima, ariko kandi n'urugo ngiye gutangura rurakeneye kubungabungwa mu buryo bw'ivyo umuntu akoresha, haba kurya, haba umuntu haba n'ibindi. Abigememweho mwitegura gute? Murakoze. Abigeme natwebwe turitegura nkuko umugabo yitegura mu mutwe, n'umwigeme nawe nyene aritegura mu mutwe, akamenya yuko kare yari muhira ibintu byose mama niwe yabibazwa, ubu nawe agiye kuba umukenyezi, nukuvuga inshingano zose z'urugo zizoba ziri kuriwe. Ategerezwa kwitegura, akamenya ukuntu akwiye kwifata, ukuntu azokwifata mu rugo, ukuntu akwiye kuzomenya ukuntu azobana n'umutware wiwe, vyose akabitegura, akamenya neza yuko hariho ikibanza yararimwo, hari ikindi agiyemwo, kandi ko ibintu vyose bizoba biri kuriwe. Ategerezwa kumenya ingene azovyifatamwo. Kwaramura cyo bati je ivyo kurongorwa no kurongora je ngenda bivemwo, ko kwirwa ndikorera umuntu ku mutwe, ndamuzezwa, ndamubazwa akabatsi kose, aho ngiye ndamubwira ngo ngiye hana kati ivyo je ntavyo nkeneye. Uwo muntu wemwe mutahura canke aco mumubwira? Bon, navuze ko urugo ni ingingo umuntu afata, eko kandi turabona kuva mu itanguriro Imana ari yitanguza urugo. Imana iravuga ngo ntibikwiye ko umuntu abibana wenyene. Imana iratanguza foyer hagati ya Adamu, iramuha umufasha we Eva. Ariko kandi turavye mu vyete Paulo yandika, arasubira akavuga ngo uwo byokundira yomera nka jewe. Ariko kandi no bitokundira byo bavyiza. Hari terme akoresha ntariko ndabona neza, ariko aravuga ngo kuko ngo kurongora bisumba gushuha, hakubandanya wifuza wofuma urongora kugira ngo umubiri ntuzohave ugukwegera akaga canke mu caha. Rero ni ingingo novuga ko ari umuntu afata. Paulo avuga ati wo vyokundira namere nka jewe, ukumva iyo ngingo ushobora kuyifata
hanyuma ntibitume ubwira uko kwifuza k'umubiri. Pawulo avuga ati wofuma urongora hako uba muri ivyo vyifuzo, ikumva ko bishobora kugarda iyo equilibre yo kumva ati jewe ndafashe ingingo yo kumera nka Pawulo canke ndafashe ingingo yo kurongora kugira ngo ngire foyer. Vyose nibaza ko biva mu muntu aho yumva ati nasenze Imana numva ingingo nofata ariye. Ntitwovuga ngo yoba ariko afata ingingo mbi kumbure kuko ari vyo yumva mu mutima, ariko kandi mu gihe yumva yo bishobora yoba ari ingingo nziza, muga kandi mu gihe yumva to bishobora yoba ari ingingo mbi. Murakoze. Ikibazo kihari nuko rero bene abo bantu hari aho usanga bariko baravyumvira gutyo, bamara kuremegwa n'ababo n'inshuti bagaca bata mu rudubi bakaronda uwo bubakana, kandi urwo rugo ntirugenda neza. Abo bantu bamaze gufata izo ngingo twobabwira iki madame? Abantu bamaze gufata ingingo zo kubaka babitewe n'abavyeyi canke imiryango, je nibaza yuko kuja mu rugo ni ingingo umuntu kwanza yifatira wenyene ubwiwe, akagira amahitamwo nyene ubwiwe atayahitishijemwo n'uwundi muntu, kubera yuko iyo ugize amahitamwo wahitishijemwo n'abavyeyi canke n'uwundi muntu, ejo urashobora kwicuza, kandi iyo bitariko biragenda nkuko wari uvyiteze ushitanga kuvuga ati ibi bintu kwanza nabikoze kubera abakanaka, iyo baza kundeka je nyene nkikorera ivy'iwanje kumbura ibi bintu ntivyari kuhaba. Rero ni vyiza yuko umuntu wenyene aba ari we yihitiramwo akifatira ingingo abifashije no gusenga no kubwira Imana, Imana ikamufasha mu mahitamwo kugira ngo ejo ntazokwicuze. Yego. Turiho turagenda tuhava tushika kuri caci byumviro cyuko Yesu Kristo akwiye kuba ari we mutwe w'urugo. Ariko kandi tukirima gatoya hari abandi bavuga bati jewe rero ko nafashe ingingo y'ukutirirwa ndaja mu rugo ngiye ndondera umwana nzorera, ko ndafise uburyo ndamurondera hama bihere gutyo nyene nibane n'umwana wanje nta kibazo. Wowe nk'abakristo nk'umupastori we tumubwira ngo iki canke afise ivyumviro nk'ivyo abo vyabaye nta kundi abari nyuma tubabwire ngo iki? Ego, murakoze kuri ico kibazo. Nibaza ko ari ihengamiro ry'umutima ndabivuge gutyo, canke akeneye kugarukana ivyiyumviro vyiwe kuri Kristo, kuko Kristo ari we agerageza kutunagura kugira ngo dushike gushushanwa nawe. Rero ni kibazo gikomeye ku muntu ashobora kuba yiyumvira gutyo. Umwana nivyo azovyara hanyuma akavuga ati je nzomurera, ariko umwana cyambere je nk'umuganga ntaraja nk'umukristo, umwana arakeneye affection maternelle, arakeneye go rukundo rw'abavyeyi bose babiri, arakeneye go rukundo rwa mama wiwe, arakeneye go rukundo rwa papa wiwe. Urumva ko n'umwana azovyagwa hama abe déconnecté na nyina wiwe agende kureregwa iyo. Donc n'umwana atazoba afise kazoza keza, kuko nta ndero ya nyina azoba yararonse, wanashaka niya se ntayazoba yararonse, kuko se umva azoba ari umuntu nyene yamushize ahantu yigire mu vyiwe amurere. Umwana ntakeneye gufungura gusa, ntakeneye kumva ko umwambika gusa, mugabo arakeneye iyo affection y'abavyeyi, arakeneye ugo rukundo, arakeneye kubana n'abavyeyi, arakeneye iyo ndero ivuye ku bavyeyi. Rero tugiye mu mugabane w'abakristo ho urumva wamaze gutakaza ubwo iyo presence y'Imana muri wewe, kuko Imana niyo idutegeka kugira umubano hagati y'umugore n'umugabo, hanyuma kugira ngo Imana ishobore guhezagira ugo rugo ibahe uwo mwana. Rero kuja kumuvuga ati ndamurondera ino kugira ngo nze ndamurereje ntavyo gukeneye kugurirwa turarushanya n'umugore canke iki, ucuhitamwo kubireka kugira ngo ureke kwita mukaga cambere cica, ureke no guta mukaga umwana atazoronka kumbure ikimurera canke kumurera. Sinshatse kuvuga mu buryo buri materiel vy'ubutunzi iki wavuze ko uwo muntu aba bifise, ariko kumurera mu buryo bw'indero, kumurera mu buryo bwo kumuhugo rukundo, ubwo buntu umuntu atransmit uwundi, umuvyeyi atransmit umwana. Ego nivyo mvuga, abari mu kaga kuko abari mu caha, hanyuma kandi abakeneye kugaruka ku bana kugira ngo itumbereze ubuzima bwiwe. Murakoze.
ego yabise ku ruhande rumwe rw'umuganga kandi arabisha no mu buryo bw'imwemu mweho mwongera kwiga madame. Ico no kongera ko kuri ico jewe nibaza yuko uwo muntu yoba afise amahitamwo nk'ayo nibaza yuko yoba yahisemo nabi kubera yuko nk'uko pasiteri abivuze umwana abakeneye affection abakeneye urukundo rw'abavyeyi bose abakeneye kwitabwa n'abavyeyi bose. Rero mu gihe uwo muntu aba yumva yuko umwana yomuzana kandi kibari n'icaha kuko nk'uko pasiteri abivuze Paulo nk'uko yabivuze hako wo wumva yuko utokubaka wo tumuga muri wenyene ariko urumva deja wamaze no kurondera n'umwana urumva woba wamaze gukora ibinyuranye n'ikijambo ry'Imana ritubwira. Rero vyiza hako wokora ayo mahitamwo umva ko bitogukundira ko wubaka wo tumuhitamwo kuguma wenyene nk'uko Paulo yabivuze. Murakoze. Nuko rero ego novuga nti umugabo si umutwaro n'umugore si umutwaro bivana ingene bamuronse bikavana ingene mubakanye n'ingene wasenze Imana kugira ngo Imana iguho mubakana. Umugabo yuzuza umugore, umugore akuzuza umugabo, twese turi magiriranire. Nico gituma duhamagarira abantu rero gusenga Imana kugira ngo umwe wese aronke uwo bakwiranye. Igihe Imana yango yaha umugore Adamu yavuze ngo ngina muronderere umufasha bakwiranye. Rero utaronse umukwirana ni hamwe tusanga umenga yacitse umutwaro umwe agacika umutwaro ku wundi atari vyo. Turakengurukiye abataganiriye Pasteur Ndayisenga Ezekiel hamwe n'umupfasoni wiwe Iragendanwa Izerte ku kiganiro ciza badushikirije. Turashimira we watuze yompi twizeye ko bagize ico bunguka muri kino kiganiro. Rero Ndasmana Kiza mwari kumwe nkaba ndagusezeye ukaba ufite ikibazo cyo wunganira telefone 71 amajana 24 197 canke 69 amajana 499 amajana 619. Iyo urisanga ko WhatsApp urashobora kudusanga naho dukorera nimero ya mbere ibarura ryitiriwe Gerard inimero 27. Mugire ibihe vyiza naho butaha. Uhejeje gukurikira ikiganiro c'ingo n'imiryango ukaba ukeneye kutubaza canke kutwunganira urashobora kutwandikira ugasanduka amakete 1140 i Bujumbura cyangwa dutelefona kuri telefone 22 24 26 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi. Yesu aguha umugisha.